Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndanabifuriza amahoro y'Imana tangirwa muri Kristo Yesu ngo ashibamire imitima yacu twese. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritumara inyota, ritumara inzara, n'umutsima utunga ubugingo bwacu mu buryo bw'impemu. Uhoraho ashimwe. Kandi ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo ntituzimire, tukagenda mu muco, kuko kera twari mu mwijima tukugwamwo na rino jambo nyene iri tugiye kumva. Niryo ryatugize abana b'Imana kandi niryo rizotugeza mu ijuru. Imana ishimwe. Nimwe so kwizera Fabien, nkuko bisanzwe mu kiganiro Saveur Divine dusangira ijambo ry'Imana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu. Nkunze kugira umugisha wo kubana namwe ku munsi wa gatanu, kandi n'uyu munsi turi ku wa gatanu, bivuga ngo turahejeje icumweru. Imana ishimwe. Abashoboye kubikurikira canke n'abatashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva ku munsi wa mbere, iki cumweru twagize umugisha w'Imana wo gusangira ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 umurongo wa 16. Iryo jambo ryatubereye urufatiro, kandi n'ubu niryo dusozerera ko kino cumweru tuganira, tubandanye kumva ico mwemu yera w'Imana atubwira. Twongere dusome aya majambo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 3 turasoma umurongo wa 16 wonyene. N'umurongo umenyekana cyane, uzwi cyane, haba ku basoma Bibiliya no ku batayisoma, mbere no ku batizera. Uyu murongo barawuzi. Reka tuwusome. Haravuga ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Niri jambo rimwe mu majambo menshi Yesu Kristo yarahejeje kuvuga, ariko araganira n'umugabo tuzi, umwigisha wo mu bafarisayo yitwa Nikodemu. Yariko aramuganiriza amubwira ivy'ubwami bw'Imana. Nikodemu yari umwigisha yigisha ivyanditswe vyera, akigisha abafarisayo. Yari yarize, yari afise ubumenyi, kandi yari afise n'icubahiro mu idini Yerusalemu. Uhereye ku murongo wa mbere wa kino gice ca 3 tubona Nikodemu atinya yuko abandi bafarisayo bamenya yuko agiye kuraba Yesu. Ntiyagenda kumuraba ku murango ngo abantu ntibahave bamubone. Haraho bishika abantu bahagarara ku cubahiro, ugasanga umuntu w'umutegetsi kubera igihagarara afise kugira ngo asome ijambo ry'Imana canke agende mu rusengero, agenda yinyegeje, kuko benshi bafashe ko uru rugendo rwo gukurikira Kristo Yesu, uru rugendo rwo gukizwa, barufashe ko ari ibintu bisuzuguritse, ibintu bigayitse, ibintu bitesha agaciro. Ndibuka hari umuntu akomeye mu mateka y'isi yabaye rurangiranwa yitwa Isaac Newton. N'umuntu yari akomeye cyane kuko yize
matematike na fizike, hanyuma aza kugirirwa ubuntu n'Imana, arakizwa arihana, maze asoma ubuhanuzi buri muri Ezekiyeli no muri Yeremiya bwerekana ingene Abisirayeli igihe kizogera bakongera gutahanwa iwabo bari ku mababa y'inkukuma. Maze uyu Isaac Newton yandika aya majambo, aravuga ati nukuri sinzi ibi bintu ngene bizogenda, ariko icyo nizera, ndizera yuko ijambo Imana ryose ivuze irinda kurishitsa. Ndizera yuko ubuhanuzi Imana izobushitsa, uko bizogenda sindabizi, ariko bizogenda uko nyene Imana yabivuze. Hariho mugenzi wiwe nawe w'umufilozofe w'umufaransa, amaze gusoma ivyo Newton yanditse, aravuga ngo nukuri birababaje ingene ubukristo bushobora guhindura umuntu akomeye mu isi bukamugira ikijuju, bukamugira ikigoryi. Ati duhomvye umuntu akomeye, kuko Newton yamaze kuba umusazi kubw'ibi by'ubukristo yagiyemwo. Rero narishatse kuvuga ngo bene data, abenshi bafise igihagararo mu isi, cyubahiro, igihagararo cy'amafaranga cyangwa ubutegetsi n'ibindi n'amashure, bafata ibi bintu byo gukizwa nk'ibintu bigayitse, ibintu bitesheje agaciro. Nikodemu nawe niko byamugendeye, arinyegeza, ariko yari amaze kumenyera ibanga rikomeye. Aravuga ngo reka ngende kuraba Yesu Kristo maze ndamubaze koko, kuko maze kumenya yuko ari umuntu adasanzwe n'umuhanuzi w'Imana, kuko nta wundi muntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo akora atari umuntu avuye ku Mana. N'aya majambo rero tubona Yesu yamuganirije, aramubwira ngo ntawe ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri. Nikodemu ntiyabyumva, aramubaza ati nigute umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati none abantu bigisha iki ibi ubwawe utabitahura? Mu yandi majambo naho Nikodemu yigisha abandi, nawe yari impumyi, ntiyarazi iby'ubwami bw'Imana. Iyo tutagize umugisha wo guhishurirwa na Mpwemu Yera, naho tuba twarize, naho tuba dufise doctora muri theology, naho tuba dufise doctora mu bindi bintu byinshi twiga mu isi, byose biba ibyusa. Ariko Imana ishimwe, Nikodemu abaca bugufi maze aganira na Yesu. Niko Yesu kubandanya amubwira rero, aramuganiriza kugeza amugejeje ku rukundo rw'Imana, igituma haleluya Imana yatanze agakiza mu isi. Yesu ashimwe, igituma Imana yafashe umwanzuro, ingingo yo gukiza abari mu isi. Twasomye ngo ni kubw'urukundo rwinshi Imana yakunze abari mu isi. Uyu munsi dusozere kino cyumweru tuvuga ngo agakiza k'Imana muri Kristo Yesu ni ku buntu. Imana yadukirije ubuntu kubw'urukundo rwayo rwinshi. Imana ntiyitegereje amashuri wize, Imana ntiyitegereje umuryango ukomeye wavutsemwo, Imana ntiyitegereje ko uri umuntu muremure, Imana ntiyitegereje ko uri umuntu mugufi, Imana ntiyitegereje kuzi kuvuga neza, Imana ntiyitegereje ko hari ibikorwa byo kugira neza ugenda ukora mu isi, Imana ntiyitegereje kuba mu nzu nziza, kugendera mu modoka nziza, Imana ntiyitegereje kuva mu muryango ugayitse, Imana ntiyitegereje ko wirirwa ubusa ukarara inzara. Imana ibyo si byo yaravye. Imana ntiyashyizemo emotion, ntiyashyizemo santima, ntiyashyizemo amarangamutima. Igituma Imana yaratanze Kristo umwana wayo w'ikinege ngo aze mu isi, nuko Imana ifise urukundo rwinshi, yagize urukundo rwinshi. Mana ishimwe. Hari abashobora gutanga ubuhamya akavuga ngo jewe narakijijwe, akavuga ati icyatumye nkizwa, ati Imana yarandavyingirira neza kubera ko nakora imirimo myiza yo kugira neza mu isi, ati mu bisanzwe nta kibi nakora, Imana amaze impa agakiza. Ubwo buhamya sibwo ubuhamya nyabwo. Igishinga nahe nyaco nuko twese twarabo gupfa,
ntitwari dukwiriye agakiza k'Imana tubonera muri Kristo Yesu. Icyakaduhaye ni urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu bene data nshuti z'umusaraba, iyo tumaze kumenya Kristo Yesu kandi agakiza k'Imana tukakakira, natwe duhabwa kuvuga ubwo butumwa kugira ngo agakiza k'Imana kagere ku bandi. Niyo mpamvu iyo ubu butumwa tubuvuga, tukwiye kubuvuga ku buntu, tubitewe n'urukundo. Imana ishimwe, Imana yadukunze, natwe tukakunda abandi, bigatuma twifuza ko nabo bandi bashikira urukundo rw'Imana maze bagakizwa. Imana ihabwa icubahiro. Agakiza k'Imana yakaduhereye ubuntu bivuye mu rukundo rwinshi idukunda. Natwe dukunde abari mu isi, dukunde abakiri mu byaha, kugira ngo tubashire buno butumwa bwiza, tubabwire ibya Kristo Yesu, maze nabo bahindukire, bakizwe, bahabwe agakiza k'Imana, bave mu rupfu. Nico ndabifuriza, nanje ndakifuriza, kugira ngo tuzirikane yuko kano gakiza k'Imana twagahawe ku buntu bivuye ku rukundo rwinshi Imana idukunda. Ntitwari tubikwiye na gato. Nta numwe yarakwiye kubabarirwa, nta numwe yarakwiye guhabwa imbabazi, nta numwe yakoze igikorwa na kimwe cyamushikana gukizwa, nta numwe yari afise igihagararo mu isi gituma yari kwakira canke ngo ahabwe agakiza k'Imana uretse imbabazi n'ubuntu Imana itugirira. Weekend nziza, naho ku munsi wa mbere Imana ikituzigamye kandi Yesu ataragaruka gutora ishengero. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu, amen.